mugabo ndiko ndakora ibintu vya danger kwa kuyu Tasha birenze n'ivyo aba manager baba bafise ama miliyoni bakorera abaririmbyi babo kandi cyatamahera afise donc ivyo biri mu mpanuro je namuhaye namubwiye ati muri game uzohura na vyinshi uzohura na benshi rero uri umuntu w'umukobwa jewe sishaka kwinjira surtout muri vie sexuelle yawe sishaka kwinjiramo uronka umukope ugira umusheri nisasa regarde pa mugabo uzomenya ingene ubariza akazi kanje umubarize na jewe mandanze bandanya nkora atavugwa uribuka nawe misi ahezi bayigize kwa je baracamvuga je ndabahasho ndabahasho sana ndabahasho nyene kura kora bizi ko bamvuze bararonka babone bararonka aba subscribers bararonka ngira n'amahera ntavyongira abantu bahembwa kugira bantuke nongo wewe uzi ko ari ikintu bikungurako urantuka mugabo je ucibiciye binkorako mba ndaguhaye power yo gukora ku buzima bwanje genre jero usubiza inyuma kandi wari urunguka kwe kinayimira ko unkaje ndiko ndahomba ntibigere soka no oya vraiment ntavyo noshobora cyo ariko nivyo kuva kera wamye wikundira utuboga yanye kundira utwara tukiri nogira ubwoba ishwi wowe ubona wosokana n'umutamba ko ari byo waririmbye shaje tashinye ndamuwanda none ngo yobitamo kwe nyene umusista ndamubo oya ari umutamba afise personality nziza umwemera ndamutama Nta Vie TV ni media en ligne ikurikirana n'abantu barenga ibihumbi amajana 200 biciye ku mbuga zose dukorera zitandukanye ariko nubwo bameze ukora abantu bakigwa no kumenyekanisha ibikorwa byabo canke ibicuruzwa byabo ku bantu bari mu buce bari mu mahanga ni mutugane biciye kuri izi nimero tubafashe kumenyekanisha ibintu byanyu kure mu kanya gato ku giciro gitoya karibu cyane mukore natwebwe ntimuzovyicuza. Karibu muri Salon Boutique kuneza imbere kwanyu muberewe bien sûr. Bonjour, bon après-midi. Twizere ko mumeze neza aha turi muri studio ya Salon Vibes. Ndi kumwe n'abastar babiri, magatiba n'abastar babiri, umwe n'umuhungu undi n'umukobwa. Umwe n'umustar wa kera undi n'umustar mushasha. Bemeze gute rogira nshobora gukoranya umustar mushasha n'umustar wa kera. Umustar wa kera kuba umustar byararengeye agiraho aba manager avuga ati ngira afasha batoyi banje bakiri batoya bwana we yashobora kubaduza gatoya. Uyu munsi Alvin Smith la vache originale shaka ndakoda kavugana ko nyine l'homme qui trace la mer sans bateau nibyo banza kwazo ubwiye iklimatizeri yanyirafuye cyane ko yikuvye kwa matara guma gabanuka aduga agabanuka icayi hari ukuntu cayizina nagira numve yuko ari ya marque soit tugutirize tugukontribuer biroguri kashare kanushuhi warazi ushaka ubujimengene bumeze basishuye no nuko yanumvise cap rero tekereze ni l'homme qui trace la mer sans bateau l'homme qui traverse la mer sans bateau va perdre son cœur ni peur mais soit guère l'homme qui déçu par comme une vache qui a perdu son maquillage aho kinayivuga kera ntari Maria kubera yuko umunsi umwe nayivuze ndi kumwe n'umugore wanje agati umva jewe rero jewe ndi he nimba tamutima ufise ko azi ko umukunzi cyangwa umugore wawe bari ku mutima umva nimba tamutima ufise wewe ofete na cenda gaheba ina aha kanu kanje muhereje ko comme une vache qui a perdu son maquillage umutse ko ninka yataye maquillage ahubwo si nkiragira maquillage yego nivyo eske nta nka urabona ukavuga ati iyi nka iyi ni slay queen iyi nka ukavuga iyi nka mu nka ni nka mona warda iyi nka mu nka ni nka abantu uzenya abakobwa nyine usanga barenze ibujumbura ukavuga iyi nayo iyi nka wiravye wenyine apana wiravye wenyine ukavuga iyi nka vraiment mu nka ni magali direct nyine magali yagiye reka tumureke swati karibu yitwa Tasha Oda cyangwa ni Oda Tasha Oda no muri mushasha muri zikaza mushasha ririmba neza shamugara kugira ikintu kimwe nanje bandi umuririmbyi nanje nogira umuririmbyi ngimbere manager kubera uyu muririmbyi ndazi ko abaririmbyi bandi baje bazananye nawe canke baje imbere y'umugabo tutazi
batarashaka kumenyekana mugabo amaze kuri biganiro mu radio menshi mu televiziyo twa tumubona yaje muri Siren Vibes shiramo akomeye nimba aringa ari muri televiziyo naguciremo sorry ko je nivyo niko naremwe kuzanciremo abantu ari muri TV man ifisi ibihumbi jana birenga by'aba subscribers uravye abaririmbyi bifuza kubakoresha iganiro bikanga we are also opportunity for the for her first time for her first song yiwe okay sana tavyashaka kuvuga ku ndirimbo yo yambere ari opportunity yo guca kuri televiziyo bro hayo nafite indirimbo 10-20 yeah of course atari opportunity bararonka bisigura yuko nukuri biraryoshe Tasha umeze neza twumva akajwi kawe yavuze umwanya munini twumva akajwi kawe nawe umeze neza yego umeze neza ndamutse abakunzi bacu abakunzi ba Siren Vibe ndabaramukije cyane ba introduce nk'umuririmbyi okay bakunzi ba Siren Vibe ndabaramukije cyane ni Tasha Oda ego from Lavasha Entertainment mwana w'Kamenge merci oh wow yeah amugotse ko du separate ko turabana mwisite ko tarabo mugiti urazi tuba proud kubera yuko twakuze twebwe tutavuga amasite tubamo ariko abana mu giti bo bakavuga imba mu gihosha chant yewe mba kumutangano yewe mba mu gasekebuye en fait niyo yari introduction sisi kuvyibuka ako twabo tuvuga ati twaje mwana kumutakura yazi ariko twebwe kera byari biteye isoni twaratinya no kwivuga aho tuvu ubu naho kuri ariko twikukiye kubera yuko twasanze talent nyinshi ziva hari amakartier yacu mwene mu bwana mu Kamenge umva karyoshe kuvuga ko umwana mu Kamenge Jean kwere kubishize ugashize uko ngeko kwera nyene ndi umwana w'Kamenge numva nezerewe ko ndi umwana w'Kamenge nkaba ndi muri Siren Vibe kandi nkaba nzi yuko abana bo mu Kamenge bakurikirana Siren Vibe oh wow yeah hi abantu bo mu Kamenge bameze neza yes turi imbere tugira kakapera ko nibaza ko abantu benshi kuri ko harabashaka ko bakuze n'atakuzi ko batakuzi bufise ko muririmbyi kaza avanye ko tuyaga cyangwa tubwire ukuntu waje muri Lavasha Entertainment turi imbere gato niba bimenye yuko cengu ukunda sana I don't know but I'm feeling low niba zigera babona dutana baruhe bamire panado nukuri ubusingi bumva ngurashaje niwona nkunda ngo nagukundiye ugutunga sindabibazwa oh no nukuri ubusingi bumva ngurashaje niwona nkunda ngo nagukundiye ugutunga sindabibazwa oh no Ekanimira umushuga dadi wiwe pom 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 umufana wiwe Alvin uri umufana wiwe fo kuko ya ntari umufana wiwe ntiyari ko ari muri lebo yanje utangiye ko umufana wiwe avuye ko aza muri lebo yawe ya nabanje ko jewe nabanje igihe cyambere kwanza ndamurondera namurondeye se yakurondeye namurondeye ko uwo nari nkeneye ntiyari uyu sinari ndamuzi normal je nari nkeneye Kelina noneho Kelina carambira yuko muri management yiwe asigaye umwaka umwe bwira bavaneko ndamubwira ati none se nimba asigaye umwaka umwe kuya muvaneko kuko utari kurakora je naje nkaba mfise spirit mfise esprit yo gukora ndi muri business yumva bigende gute ngo vugana na management mvugana na management yiwe bashaka kuzana ibintu birebire ndamubwira ati okay jewe ce que je voulais je ndi muri business ngako mutanguzana birebire ndamuhevye noneho Kelina carambira ati nta kibazo ko je vyanse reka ndagundi mukobwa azi kuririmba nawe nyene niba cyama nimero y'uyu yama nimero y'uyu namwandikiye direct nyene namwandikiye nyene nk'umu CEO nk'umu boss man bite ni sawa ndashaka kura label ndashaka umuririmbyi apana vya bini ngo vya ngo bite ngo anyishure na shise ngira ariko nitwa Alvin ndashaka kura label na Kelina yama nimero yawe okay urazi kuririmba ndumukira indirimbo yawe numve umaze kuririmba none aca ndumukira indirimbo yaririmbye nzoyisohora ni ya gospel nziza cyane wow nca ndavuga ati ko jewe nta kintu nikorana ndinje nisi wa muganda afise umugore ndafise no mu brother wanje ni wa cyane mu buzima tuguma dori nace ndamvuvisha mumva gutuye umukobwa bavuga ati c'est confirmé naje ndabona ati urumva bisigaye ko iyo ntabo umufana wiwe sinari kumushyira muri lebo yanje okay Tasha tubwira ukibona message ya Alvin d'abord avant ko yuko akurondera waririmba gute
byari bimeze gute avuye kuri na Alvin nta muco tubwira amaze kwandika ingene wiyumvise ingene wavyakiriye kuko wose wari usanzwe umuzi ntwari umuzi nk'umu manager wari umuzi nk'umurimvyi mu comedian et tout wavyakiriye gute naratangaye cyane tangura ubwa mbere avuye ko muhura nawe ingene wari umurimvyi ameze gutuma wari ufite indirimbo waririmbira hehe waririmba gute indirimbo kubera je ndakunda kuririmba music is my life na biography yanje nabivuga so muri uko kuntu nyene je nama nkurikirana indirimbo z'abaririmbyi batandukanye nandi vyarashika kandikamwo indirimbo ziwanje so rero maze kwandika kubera yuko nari umunyeshure ikintu cari gihari kubera hari abantu bari bazi yuko ndirimba baranterera amafaranga ko muri studio donc ni menshi nyene nk'umunyeshure kandi kiretse nuko ntabandi umunyeshuri amafaranga yo muri studio aravuna so rero ndashimira ku bantu bansapotinga barandwikira amafaranga nyene bakanterera bakavuga ati genda muri studio narabumvisha indirimbo bakumva ni nziza tuje muri studio okay aha rero umaze gukora message ya Alvin wari mu biki wayibonye gute reaction wagize ni igihe ya mbere okay je message ya Alvin nayibonye kwanza cyambere nari muri desi yuko navuye ku kazi donc bari narakazi nahora entre parenthèses pause nari desi pas muri desi murakoze abarundi turabazi batazofa bagakata amatangure kugira wari desi okay yari mu deception voilà sorry okay novuye ko nari muri deception y'akazi ndabuza akazi nari maze imisi nirirwa muhira nyene ubuzima bwanse so rero maze kubona message y'umenga nari mije gukora akazi muhira nje ndi umukozi wo muhira nyene nicaye ndambona message ya Alvin donc sinari bwavyizere ko ari we kubera yuko Kelina ntiyari bwanyandikira message basi akubwire ko yamuhaye nimero yiwanje nevuga ati ko biri kose n'umutuza aje kuntura nyene n'ubukire yari mfise navuga ati n'ukuri nta kintu na kimwe ankurako so ndarungikira bamwe mu bagenzi banje baririmba ndababwira ati nimundabire ko inimero yari Alvin bya vrai barambwira ati ya ni nimero yiwe yo atikoresha umwanya myishure atarafite iyo message so rero niho Kelina haheze umwanya niwe yacandungikira audio ndavuga ati ko biri kose nivyo so naranezerewe cyane barasaba indirimbo yanje narabarungikiye gusa haheze ubunye murebure bataranyishura ndavuga ati my god ibintu nivyo ubu ngubu rero bagushuhije umuntu wari wose ndaguma ndamubwira ati uzi umuntu anyandikiye so ndavuga ati bashuhije none baratevye kunyishura naguma nimvira my god nako indirimbo yanje nayo nzi ko natwitse bene vyapfiriye hehe so rero haheze akanya kumbe urumva ko yari karabaza abantu bamwe bumva ameze gute niho kuca ndamubwira ati urumva kubera wewe ibintu yanditse byari ibintu strict ni ego canke oya ejo turahura nyimba ari contract dusinye urumva byari ibintu biri very faster and I appreciate kubera yuko so kuba naragiye muri label yiwe cyandonderera n'akazi yeah cyangwa muri tuguma Dori Boutique so ndanaho hayi nikaze ngiye ko ndakoze nanuzeya la publicité ya oh my god you are so generous. Tu es très généreux. We from so long. Kuna kuvuganye buseriye rero akay. Confidence. Twavuye kure. We are from so long. Rero ubu numwanya wacu natwe bwo kuzamura none abandi bana twashikara mu ndoto zawe. We from so long. Alvin garusi wawe uri umuririmbyi ukina comedy ugira ibintu byinshi kuri iki wimvire gushiramwo na management y'abaririmbyi mugihe nawe uri umuririmbyi deje kubera yuko management zo mu Burundi ziragoye cyane ziyaza zikagenda ufite amajambo aba menshi cyane kuruta ibikorwa kandi ababraza bacu tuzi benshi cyane byabananiye noneho jewe nashase kugerageza ndabe ko genda umuntu ngerageza cyane ikintu simfa kwemera icyo umuntu ambwiye ntakigerageje rero navuze ati reka ngerageze ndabe aho vyankira komsa nzotahure ikibazo mu management agira n'abasani est-ce que ntizo babiherwa nka Donjaz
Nisho shaka ubwo je donja zaranyispira cyane. I want to be yararirimba mu mate barabiha aja mu kazi ko kumanaging waririmbye. Ushaka mu muziki uri manager bose waririmbye. Yego nisho shaka. Okay. Ufite je donja za niwe muntu yanyispire mu buzima. And je ndashaka kubaho nkawe. None hazogira igihe ugira studio yawe ugira label yawe nisho shaka. Uko nanguye label ya management. None ibindi bizoza. Niko shaka je shaka ibi byose zobihebe. Noneho hama ko jiwe izina ryanjye ntirizogenda cyenzoguma ndumusitare naho ntazoba nkiri ndaririmba zo ndiko ndakora ibindi mugabo binyerekana tuko ndi umuntu wa danger c'est ce que je fais. Okay. Tasha kuvutanga gukorana na Alvin nibaza ko turumva ko wagize hababura ryohebwa ngo umunezero urenze kuri kumva ntiwari witeze ko Alvin yakwandikira umaze gutanga gukorana nawe wasanze ari umuntu ameze gute tumuvuge gato suppose ko adahari. Okay. Nubundi sihari. So navuga yuko ari umuntu ari serious nkuko namubona ukuramubona kuri social media umenga nyine afite ama joke menshi ariko yo ari serious and arubaha nyine urumva ariko umuntu mubona sinzi bayita apparence donc kuno deka afise ukuntu abayeho mu kazi n'ukuntu abaye no mu buzima busanzwe kubera yuko amaze kunyandikira je shobora gukora ikintu abavyeyi banje batakizi namubwiye ati ngo uvugane n'abavyeyi nyimba bantekura nkore mu basigurire bumvise ko ibintu noba ngiyemwo kubera barabibone ko ufise iyo mpano so nibandekura ngede gukora turakura so Alvin bumva kubera we yarazi ivyarimwe yazi ko ari mu kazi yazi ko ari mu vyunguka mu gatondo yari yamaze gushika ndamuzi yari mu kazi mu bro anje ari seriye yamaze gushika yashitse aravugana n'umuvyeyi wanje mama wanje aratangaye cyane kuko ukuntu abaririmbyi ahora bimvira donc abaririmbyi utabazi uri kurababona bavuga ati abantu bameze ukuntu bari bizarre iki nibiki ariko mama wanje nyene bibaza umuntu yabonye n'umuvyeyi aravuga ati ahubwo ndanabahezagiye mugende mukore and I hope everything gonna be okay. Okay. Alvin nawe tubwire ngene wasanze Tasha ameze. Yaje ameze nk'umu artiste wari wifuza arakorohera gukoresha. Parce que gato n'umukobwa uyu. En plus ni mushasha. Hari ibintu muzika ashaka kuba atazi, atashaka atazi ko ari gukora cyane kugira ushoye kugera kuri success kanaka. Morohera itu. Bon en fait urumva jewe bivanye ni je twavuye na mawiwe. Hari ivyo yambwiye yuko umwana we adakora. Kandi urumva bisigura yuko ntazoza kubikorera muri label yanjye. Uza kuvukura uravyubahiriza. Kuboregwa ko mama we yambwiye ko atanzoganya bisigaye ko turi kumwe ntanzoga bakwiye kunywa. Nimba zozinyora tari kumwe sava mugabo turi kumwe nazovuga ngo je Natasha mbanye na Alvin cyangwa imvanye na team ya Alvin nibibaho. Ibintu vya style ikintu cya style nacu urumva turi kumwe ari jewe ko je abafise mu styliste wiwe Ishli urumva iyo ari jewe namwambise agasohoka impuzu ifoto cyangwa iki urumva ngaho mfise ingene ni justify kwa mawiwe ko twari mu kazi ngaho urumva agahena apare yuko tutari mu kazi ça c'est pas moi kuko ibi uyo sitasha azuba ariko ari ingeso amikini naco Tasha jewe mu kereke music entertainment ni byinshi cyane ataramenya ni byinshi cyane atarazi ko ariko ni mushasha ariko afite talent yo kurimba kuko kuba ufite talent yo kurimba no kuba uje mu isi y'abantu batandukanye naco n'ikindi ko talent yo kurimba abana bose n'abana benshi cyane bafite talent yo kurimba mugabo kuba kuja mu entertainment nayo n'ikindi ko hariho ama challenge menshi cyane uhura nayo sasa rero je ikintu namubwiye tugiye dukorane namubwiye ati genda kuruta imyaka myinshi kandi je muri game mazemo après 12 ans so ko ndazi ibintu byinshi cyane ndazi ibintu bidetruiza umukobwa ndazi n'ibintu byubaka umukobwa ikintu cya mbere utangwe kuba umusitare uzoronka abantu benshi cyane bakwandikira bafise amafaranga n'abatayafise sivyo uzoronka abantu benshi cyane bakudiraga ababogare kuko umaze kuba umusitare abantu ntibarabangura mubi nguri mugufi nguri muremure barakudiraga kubera ubwo busitare bwawe abantu benshi barakwifuza je yose n'ibintu namubwiye azemo abizi kuburyo atazobwira ikibazo avuge ngo urumva ngo nakora kutamenya ndamubwiye ko je ndabizi ndafise experience ikindi kintu cya gatatu namubwiye
amalebo menshi abakobwa ntibafadika kubera iki kubera yuko umukobwa niwe muntu wa mbere yamaze gutanga kuba umustar nkuko nabivuze ahura n'abantu benshi bamupropose ibintu byinshi bakamwemerera ibintu byinshi mu buzima hari mu ruko muramubesha aca yumva ko tuko turamubesha ariko atibagira effort yose umuntu yakoresheje kugira ngo amwubake ndamubwira ati umunsi umwe uno munsi tugira tunye kontra office abantu desa bagukurikirana hirya yagize kwiza abantu 2,000 kandi nivyo uba afite igihumbi kirenga rero mu yajya bose haraba diaspora haraba boss bo nganye bijumbura haraba n'aba boss urumva rero benshi bazokuzanira amahera benshi bazokuzanira iki usange bari ko baraguhindura uri ko rajya mu ngeso utigeze ubamo bita kuboregwa success utigeze ujamo ugasanga nagiye ndi manager wawe ari je nakuzamuye nkagushikana n'ahantu wowe utari kwishikana ugasanga ni uri wambaye kujya kumvuga nabi ivyo sinayimubwiye bien ava ko jewe ufite urumva jewe ntakubesha je ndafise power je nafunze ari ibintu utakuye kuvuga ibintu vy'ama pouvoir ariko je ndafise pouvoir kuvuga ikintu ushobora kuciyumvamo ikintu kizwa muri kazoza nkaciyumvamo bien ava anakubwira we muri kazoza uzobuko ariko nkanakubwira akirikare ku buryo umunsi bizoba uzobenye ko nabikubwiye uzoba umustar noneho hazozara abantu baza gutama umufungo bakubwire vana nujya twe tuzogufasha dukora ama video akomakomeye kwa batereketa akomakomeye wewe ucuhinduka mu mutwe kubera yuko uzoba wemerewe ibintu utarigera ubona noneho unkase ariko abantu benshi cyane barakunda gura nizo genre de situation nga parapre bigahera bicugije kubera yuko baragenda munyuma bikanka bagatangura kuvuga ngo bro narahenzwe ibiki je sishaka yuko umunsi muzo kwicuza ngo warahenzwe ahubwo isubire ko ubu noneho nyumvire namubwiye nibangaye muzinanye Kelina n'umugenzi wawe niwe yakumpaye mugabo ubu level uri kuragerako uri kuramenyekana n'abantu benshi cyane kuruta naba mugenzi wawe bazi mugenzi wawe ubunego n'umustar yaragutanguriye game mugabo deja ubu pa uri kurakwa kumushikira kandi ari we yagutanguriye kera bisigaye ko rero wewe warose opportunity komeye kandi umenye ko iyo opportunity ntiyari gwawe yari wundi muntu urataba ico kintu rero ni handi Imana ivuga ati Imana yafise ingene ikorera mu bantu rero umenye ingene uza kukinisha opportunity yawe kandi ukandeseva giye uzabudesevye na mama wawe uzabudesevye n'umuryango wawe kubera yuko ivyo je ndikunda gukorera abantu ufete barabibona rero tekereza dukora akazi ko je ndi umunyakazi kandi je ndi umuntu ntakunda kwijyana ndakundi yo ndonse nsangire n'abandi rero jewe unyigenje ko buhoro antuka mwese murabibona icyo ndiko ndagerageza ingufu tiko ndamushiramo mwese murabibona sifise amahera yatari mugabo ndiko ndakora ibintu vya danger kwa kuyu Tasha birenze n'ivyo aba manager baba bafise ama miliyoni bakorera abaririmbyi babo kandi cyata amahera afise donc ivyo biri mu mpanuro je namuhaye namubwiye ati muri game uzohura na vyinshi uzohura na benshi rero uri umuntu w'umukobwa jewe sishaka kwinjira surtout muri vie sexuelle yawe sishaka kwinjiramo uronka umukope ugira umusheri ni sasa regarde pa mugabo uzomenya ingene ubariza akazi kanje umubarize na jewe kuko je ndikunda gushiramo amahera sindikunda gushiramo blague unyishe jewe uzobunyikiye jewe uzobunyikiye ivyumviro byanje byinshi cyane byo muri kazoza kandi ndikunda gushiramo amahera uzomusubije inyuma rero nyorohereza twumvikane noneho duca amahera tuba ababossi hama jewe ndagushikane ku ndoto zawe hama na jewe ncimbandanya muri ubuzima nawe gushikana ku ndoto zawe of course Tasha usakazi kenshi ariko aravuga ibintu nk'ibi ntabwo bugira kumva ati umuntu anyiteze ko ibintu byinshi est-ce que je suis à la hauteur yo kuzobishika naguciriyemo icyo kintu cya vie sexuelle nashatse kuvuga ashobora kuronka umusheri ugasanga umusheri watangiye kumubwira je supporte pas kubona ukorana n'abajya abantu cyangwa ugasanga mu mwanya atipa kugira ati ngo ndashaka kuzuririmba cyangwa ugasanga mu mwanya w'akazi ambwiye ngo urumva ngo ndi kumwe na bebe kandi urumva ngo aragwaye ngo canke non pas aragwaye ndashaka te compra urumva ngo yambaniye urumva dugire undi munsi je mba ndi mu kazi kuko jewe naramurundira akazi nkuko uvyumva ndavuze ati jewe muri ivyo ntashobora guma muhira ifuye kuba bafise akazi parce que si tu travailles ou ufise respect même muri famille bumvise ngo uraririmba kandi uyo muntu nyene agufasha mu bya musique yakuronde nakazi urumva yuko atari ibintu byo gufishinata rero sishaka blague nico kintu namubwiye reka anyishuye ikibazo ntabwo bugira kuvuga ati umuntu ariko ashanga ibintu byinshi muri jewe est-ce que je suis là auto kuzomu giving back ivyo reka arampa uyu munsi novuga yuko je nyine ndafise indoto okay kuba yaramfashije urumva no kumfasha gushaka kuri za ndoto nayo hora niyumvira ati mbega bitokenda gute nyine haraba nyine ubu ufise nyine ubwoba bw'akazi ukavuga ati
nyine ndaririmba ariko none kuburirimba byo nyine nibihagije kuko je indirimbo nari ndazifise ariko sinanzi ngo channel ya YouTube no creating zo muri telefone navuga ati none sinumva ari ibintu bimwe byinshi cyane naho niyumvira uko bizogenda nkabura ako ngaca nsenga tu ngasenga ngavuga ati so ko bavuga yuko kuronka ni zamu uri musi yarose niwo uzoshikirwa ndavuga ati maybe tomorrow na jewe nzoshikirwa so rero urumva niho kuca bishika ariko nari ndafise indoto ushaka gushika ko ndakeneye gufasha umuryango wanje ndakeneye kubaka akazuze kanje na k'umuryango wanje uri imbere so rero umva sinobikinisha ndose amahirwe urumva ko ari amahirwe yo kumfasha gushika aho ntari gushobora gushika jewe urumva rero ntago ndikunda bifitinisha kweri ndavyumva kandi ndabitahura kandi ndasenga cyane kubera yuko umuntu arahinduka ariko I don't wish guhinduka nzohinduke mu buryo bwo gutera imbere apana guhinduka mu buryo bwo guhinduka umuntu hari ikibazo nkunda kubaza kenshi abakobwa surtout binjiye muri industry sinzi ko Alvin yavuze ko ari mu artiste wo kuva kera arazi ingwane zirimo arazi amashago arimwo c'est vrai ushobora gutera imbere ugakunda umugabo ukundwa kuronka abakunzi no kuronka n'abansi benshi abantu bakaza baguhura ubusa ntaco mwapfuye nta ntunabazi ntibazi kubayeho vya vrai mugabo kumva umuntu wese yakuvuga ko yishakiye abo tuba tugana kenshi bavuga ati nguje ngazungu ko azumvuga ngo nca niyahura nje ndabiheba nje nganda kubiheba est-ce que warateguye umutima kuko uyu munsi ashaka kubata kuvuga ko bavuga ati tumuvuze nta avantage ntaco twe twunguka ntabwo tutwo turamupromotinga wewe mugabo hazogiraho gira izina hamwe umuntu wese yumva akuvuze ko aza kuronka n'abantu batari basa mu following est-ce que umutima warawuteguye nyene uzogwana navyo no risk no success so novuga yuko nimba riske ari ukuvugwa abantu umuntu akuvuze nta kintu abakugize gireze umuntu agutega ngo myibarabara akakugirira nabi ariko kuvugwa ukore neza umuntu donc ibintu byose ukora haba ariyo critique umuntu arakritika umva ukora iziciza hari igihe je mu bisanzwe hari igihe nkora iciza ku muntu aho ngasanga ukuntu nagikoze nk'iciza ngo siko agifashe nk'ikibi umva umuntu donc umuntu yumvira donc umuntu nawe umwereka ko uri umuntu mwiza cyane nawe umwereka donc umuntu uko ashaka kukwiyumvira niko akwiyumvirako so je umuryango wanje umaze kunshigikira and nkabashaka gushika kure antuka ndakora ibintu bijanye n'ubuntu ntago ndigikoko so rero ko banzi yuko hari abantu bashaka gukritika birahari so nyene navuga yuko I'm ready kubera yuko umustar you are ready to face them okay mugarigiye byoroha kubivuga kubera ko butarabibamo maze kubibamwo na Alvin arabitwa gushikisa harazi hari ingwana kigwana nazo kandi d'une part ça te touche d'une part biragukorako urabirashaka kuba byoroshe ko bavuga ati ntibaravuga sindayo ngo bumva I don't know bumva menga ni bon like nivyakuba kuko bona ahantu hose uri kuraca Tasha oda yigize umusazi yigize maraya n'umugabo n'umugore wanaka arayibona ibintu nk'ivyo urumva ko uzoshobora gusohoka ngo baroka bane ukaja gukora parce que urumva ufise n'akazi kazovuga ati hanzo naho no hakuri 100 ntibizo buri kintu bifasha je bifasha umuryango wanje uzoshobora gusohoka kuva mu nzu ukaja gukora uzikura uramanikwa ahantu hose so novuga yuko bivanye na nzeya ubu ufise umutima mutoyi ntabwo urakomera cyane ariko bivanye na etape nzo bageze ko z'ubuzima aragira igihe umutima umenyera uvuga ati I don't care you know so iyo etape ni yagera nzokuyakira uvuga ati I don't care akora ko hari benshi bisubiza inyuma ndayikubaje kubera kugira ngo numva ari no kugutera intege parce que wayivuze ko abantu baravuga kandi hari igihe abantu bakuvuga ugasanga ubahaye umutima wo kwakiriza ko barakuvuga ko bigucira intege aho kubandanya urugendo rugeze ko bitumye usubira inyuma rero wozo babwira ati mwerati kintu kimwe peace bandanya muvuga jewe ngo bandanya nkora atavugwa uribuka nawe misi ahezi bagize kwa je baracamvuga je ndabahasho ndabahasho sana ndabahasho nyene kura ko barabizi ko bamvuze bararonka ababone bararonka abasubscribers bararonka ngira n'amahera ntavyongira abantu bahembwa kugira bamvu bantuke nubwo wewe uzi ko ari ikintu bikungurako urantuka mugabo jewe ucibiciye binkorako
mba ndaguhaye power yo gukora ku buzima bwanje genre rero usubiza inyuma kandi wari ukurunguka kuko nemera ko ukaje ndiko ndahomba rero je nca prefer guma mbandanya nkora kugira ngo je ntusubiza inyuma urumva wihaye umutima bituma wowe ari wowe usubira inyuma wari gushobora kubandanya swat narumvise kuri umukizwa Ida dusengera ahantu hamwe dusengera ahantu hamwe kubera hari umuntu dimanche passé yambwiye ngo wabonye ngo muri ivyo ngo Alvin akarafasha ngo sengera nga gusa niko ntari mu bisashoye kuraba mugabo ndibuka ko yabimbwiye kandi Alvin nange naciye yabimbwira ko usengera ku CLM est-ce que umva bimatchinga kuba umu artiste uri umukizwa uzoshobora kubimanaging deje no mu bikorwa it's okay you know ministries okay novuga yuko apa rimana aravuga dukore dusenga je ndi ku kazi siko ndi ku kazi nawe ngaho uri ku kazi apa uja gusenga haba hari akandi kazi kandi nta kazi nakamye katagira riske so rero ikintu gihari ni gusenga Imana jewe ndakora je ndi ku kazi abantu bose bankurikira bamenye yuko jewe sindi ko ndagenda kuririmba for funny no je mba ndi ku kazi kandi ndibaza nta birenze nari babibona nta birenze tubini simple and ndakunda Imana cyane ntibizo gusubiza inyuma genre byo gusenga no umviriza njewe dimanche sinzi okay dusengera hamwe dimanche jewe mba ndi kuri portail siko sintinya kuvuga donc sindeka gukorera Imana ngo kwanda umustar ushaka kugenda kubwira abantu welcome and hari n'abantu batakwishura ushaka kuba ati jewe umustar bariko baranca amazi no ndabikora kandi ndabikora n'umutima mwiza kubera kubikora amema avayo ku mustar ndabikora kubera nabikoze ntaraja no mu bustar Imana yami ihari kandi narayiziga wosanga ari impamvu Imana yaguhezagiye ko uyikorera ureva no tumenye hana ama opportunité y'ubuzima avuga ati umwana arankorera kandi ari perseverant reka ndamuhezagire mu ntari karakora maybe kuzana benshi kuri Yesu kora akazi kawe we never know agande kuyizere mazengera star beje vraiment na Chloe ni hasengera urubizi na Alvin yatafunze ni hasengera na Francine niyo saba ni hasengera yego ya namula n'umugore wanje ari ino ajya hayi asengera muri CLM ko ndamuranda deposa tu I think nebaze ko batari judgmental they are no judgmental amagize hari amagize ngerasanga akunda kujuja munwa mwege iminwa yanyu megumize hiyo so singo ndajajinga amagize yani ko abanyeshengero bafise umwana wo nshatse kuvuga pana amagize abanye basengera ahantu bafise mudomo don't mind ubuzima bw'abantu niba Tasha yahisemo kuba umuririmbyi ni umuririmbyi kubera ko abikunda mugabo kera hari uririmba gospel uzosanga wahivye kuririmba gospel burundu canke uzoduracisha mu kujya ko ba Medi ko ba The Ben cisha mu gospel so none kuririmba Imana kuririmba ibintu Imana yagukoreye biri mu bijanye n'umuziki so je umuziki wari wowe wese ndawukora kuririmba gushima Imana ndabikora kuko hari umuntu abari mu mashimwe akarondera akarimbo indirimbo gaciza nyumva nyene indirimbo sinzi ko runtu babivuga so kandi Alvin yakubwiye ko ndase gospel nari maze gukora kandi yemeye kuzoyisohora deja Alvin manager atese même si musulman ntuzomubuza kuvuga ngo ririmbe gospel muri business wari muri business voilà nka manager wa Rinoja ririmba gospel agaca manager ngo muririmbi wa profile business anyways ku bantu batararaba indirimbo yiwe bitwa gute indirimbo niyo mutama yitwa old ngo niyo mutama nyene ni ikintu cy'umutama mugabo sinenze ngo ni ururimi yitwa old man umutama uwo mutama yari tambwe wowe ntiwigere usohokana n'umuntu oya vraiment ntabyo noshobora cyo ariko nivyo kuva kera wamye wikundira utuboga yanye yikundira utwara tukiri nogira ubwoba ishwi wowe ubona wosohokana n'umutama ko ari byo waririmbye shaje tashinye ndamubanda bano ngo yobitamo kwe nyene umusista ndamubona oya donc hari kuba umutama no kugira umutima wawe ndijewe nkunda kugira personality kuba umutama na personality yawe iratandukanye ari umutama afite personality nziza wo mwemera ndamutama mugatari marié basi oya je old man naririmbye ntabwo yari marié naririmbye sugar daddy hariho umushuga daddy n'umu old man baratandukanye nuko abantu benshi baca bijenakariza ngo umuntu wese asaje ngo umushuga cyangwa bisigurirwa old man simaka bafise 60 oya ashobora kuba ufise 20 ngo kunda n'umuntu wa 40 ntibisuye ko ari umushuga daddy arashaje ni old n'abashaje ni old
apana sugar daddy nagaye sugar daddy en fait urumva hari ikintu abantu batazi umuntu afise 40 si umushuga daddy mu buzima busanzwe ntibibaho umushuga daddy atangura kuri 50 bon 50 yonga muri Afrika ko umuntu wo hanze wa 50 usanga ari n'umujene ushima sivyo iba ari nka 60 kuduga aho n'umushuga daddy wa mutama wundi nyene ubona uyu kabisa n'umutama ariko araba bro dizo nka ntuzenya nkujya mu jama ujya mu president wa Dinamo nkujya sumushuga daddy ujya no order arakuze mugabo novuga ngujya ngo umukobwa wokundana ngo cyamwita umushuga daddy no numu bro nyinako ari akuze numu old ntago ari umushuga abo mushuga daddy mugabo afise umugore kurumva sugar daddy afise umugore bien sûr je sais sugar daddy birabira kuma naje rero ngana shobora sugar daddy no barasaze bien sûr ubu rero akademu je no tangura gutereta nakambira ati nagakuyakuya none ubiza muri ko murayivanga tsenya man nivyo kubera wewe watitwa muhabara abantu batubwire okay fumasi muvuga mu buhabara canke deuxième bureau apana ngo sugar daddy est-ce que abantu nacitwa gute umugore n'umuhabara mugabo nacitwa gute n'umushuga daddy abantu muri ko akurikirana ikiganiro mutubwire sugar daddy gisigura umuntu wese ari marié yuko agiye kundana nuze n'undi mukobwa acha kumushuga daddy wiwe cyangwa umushuga daddy n'umuntu afise 50 ou 60 kuduga oya iryo si izina ry'abantu bakuze donc sugar daddy n'umuntu ari marié afise undi muntu bakunda atari umugore wiwe kandi kana inyuma kada kana niko cakamwita sugar daddy hama nawe ukitaga habara kawe yo jewe ndo munyabuterere ico gisirimu ntaco narinzi vraiment jewe nzi ko sugar daddy n'umunakuze oya wapi nuko gusa abo bakuze rero usanga bakundana n'utwana n'ivyo bigezweho niyo mpamvu ucumengana abantu bakuze gusa urumva sino sugar daddy ariko urazi yuko atari je nyene n'abantu benshi cyane bibaza ko abashuga daddy arabatama ahubwo niko aribo benshi bararamba abagore babo kuri bamara imyaka myinshi sabirondera utwana tukiri duto kugira ngo navyo narinzi merci swat mugenda muraho iyo ndirimbo yitwa Old Man iraryoshe ifise creativity bagize video ya Africaine na makeup bakugiye makeup y'ikinyafrikani impuzu wari wambaye hama umushuga daddy wiwe canke Old Man we yari tambwa yes na numu designer numu aka designer aka Burundi designer menye iyo ndirimbo bwa mbere mwari mwashyize ko murayikurako kora waduhaye link mwayishyize ko kwicano yindi mwari mwakire cano yindi shasha sagenze gute ikibazo yarabaye ikibazo ufite yarabaye ikibazo ca cano ivyo bintu byarabaye no kwindirimbo ya banda ufite hari igihe cano uyugurura mugasanga hari amayetapa amwe utigeze completa ukaca usanga noneho usiteka ikintu ntikiba visible ku bantu bose ugasanga urakirondera urakibuze kugira ukironke ni maka winjire muri cano vous comprenez ce que je veux dire maka uklike cano ego wanditse Tasha order urabona cano mugabo indirimbo ntayubona kugira uyibone maka winjire muri Tasha order nucubona indirimbo bisubire ko ni yari private ntiyari private kuko winjiye muri cano ucuyibona mugabo wirondeye ntuyibona rero par après canda bona kujya cano ifise ikibazo none canda yifuta canda créer yindi canda créer yindi à zero wow akabigeze ku gihombi 2000 félicitations nanti dafite YouTube channel ya kabiri gize kuri Mikatres kandi yitwa gute yama vlog nitwizi ni yawozi irakoze nyene ya vlog umva nuza koresha telefone yawe posta hari hagira ndafite droit gushaka ibintu byose nshaka by'ibirofa byose yego est-ce que tu es sûr ko iri professionnel akazi Siren Vibes niyo gushira ko ibintu nyene vy'uwanje byo abarundi barafise ingene badatahura ivyo bintu vya professionnalisme iyi ni media je pas droit yawe quelque part avuga ati yatanga gukora ibirofa nawe nyene nibatahure yuko cano ari zibiri zitandukanye naye numva tunshaka kugira guposta ibintu vyanje genre bitari bitajanye n'akazi parce que ngaha ni media ifite amanome yagende gwako kindi naco mutahura hajya n'abakuru n'aba president de la republique baba bafise amacano yabo official mugabo baba bafise nabo nyene ya pembeni bavuganira ko na famille muratahura kuko sinibaza yuko uvuganira nka nuzenya nka nuze yawe ya Siren Vibe nibaze ko atari ukoresha mu buzima busanzwe urafise uvugana ko n'umuryango ubabwiye nuze yaba kwa Instagram yawe ni gute kwabwira ati nitwera iyo zirakoze Instagram y'akazi ni Siren Vibe
Yeah, of course. hari ibintu bawe yawe nuzenya account ya Silent Vibe ntujya kuvuganira ko n'abantu muri famille bisigura yuko wapisi shaka gushaka ama video y'abapeshe y'abana banje kuranya n'ibintu bisigura ko ibinozi avuze reka ndabasiguriye abarundi kubera yuko abarundi baragoye mwava mubona hama muce muvuga ngo urabona yabitandukanyije ikintu uzobona muri channel yiwe yindi bisigaye ko ni life ni private life ni ubuzima bwe bwo kwitakadura busanzwe mu misi ingahe mu ndwi imwe sawa kwe mu 450 abantu barankunda ife ko abantu batahura rero batazufata video yo ngo abaca ipibliya mu bindi bintu ngo urabinoze narababwiye video igeze kuri 9000 views ari video ari nshaka abantu barankunda abantu munanipenda mubwira ngoma ndabereka nuru bashaka kumubona hariya ndamufanya surprise ni mubone baonesha kandi ntakunda ndawaza kweka bakameramani bishaka kunda kwiye kuri Silent Vibe zarazikata ikata tumushizemo ubu autajikata ndakubaza none ni kubera iki abakameramani batabashaka umuntu wamenye dazi je sinigera nabasuma nangera nabasuma kurisha drogue anyways ukade twiganira mu mahoro tudakubiswe na nuru atarabizimya mugari mwira maze nashaka kugira ibintu bizohonye ko naroho nzuri ndafite twa kumugira nabi muri iyi minsi kwa ntashaka ku fighting back anyways kana marabiyo ndirimbo beauty kugira mumenye Tasha Oda muri mshasha muri industry y'u Burundi ni mwiza aririmba neza kari enthusiast biratesa urafise mama enthusiast byo ari ntabwo bafise ari yemera afise niyo self uyu nako bari manager mwe mwari mubizwe ari manager bose manager wa Tasha Oda donc buri amatitre yose afise mushye ko ni ya manager ya bundi CEO bishike ko mujye abantu banyita ikirofa mutawuri ko ndi CEO wa entreprise CEO wa label bisigura yuko kandi naravuze ati noneho uzonyita ko ndirofa tugahura ni gucanirwa zagima. Anyways, tugushimire merci beaucoup Alvin. Merci Tasha. Merci beaucoup baja muri tuguma Dori Boutique. Baze kushora imipira ni je ndiko ndakorayo banyaruki. Yego. Anyways, merci beaucoup kuri kwa dukurikiranye mwese mari bahezagire tuzosubira mu kindi kiganiro turakunda cyane bye bye. Link maza kuyona ngaho kuri commentaire kandi mwitangiye hozi kuba tayishira ko murakoze cyane abantu bose mushigikira twamaze gusezera mbwa ariko ndabatema akantu abantu bose munshigikira mwarashigikiye jewe sindaba umustari wa Danger but aho ngeze ndabona yuko ushobora nje gushigikira abandi rero uzi ko ushigikira muze dushigikira aba bana kubera yuko ushobora gusanga yuko je Imana yanyandikiye yuko jewe 6 yanje zogira ngahandi noneho abo nzofasha bazondenga noneho naje banzamure muze rero tubashigikire nkuko mushigikira muze tubashigikira aba sivyo ko abana b'abakobwa mubizi yuko abakera bavuga ngo umukobwa ntakwiye gukora ikintu kimwe abakwiye kuguma muhira ntagire urumva mugabo ubu nimubona umukobwa ari kararirimba akagira ibiki ku uyu mwanya turi kumenga yari kuba ari mu bindi mugabo ko azi ko ari mu kazi ari kararondera nawe nyene ifuye ko muza tumushigikire noneho azogere mu cyashaka kuzoshikako nkuko avuga ko afise rêve yo kuzoteza imbere umuryango wiwe nawe nyine yiteza imbere noneho tumufashe agire mu ndoto ziwe hama tuje tumureka azoba yamaze gukura tuca tumubwira ati umva wakuze ale turagusohoye reka dufata abandi hama tubafashe nabo nyene tubasohore hama twese tutera imbere ga nuko nyene igihugu nikizotera imbere dudafashanyije murakoze turashimiye cyane bye bye.